kuri umutunzi koresha code promo ya IHURIRO TV rimwe mu majambo manini, wandika IHURIRO TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Nyakubahwa mwungere wa diocese ya Ruyigi, banyakubahwa ba musitanteri b'amakomine agize intara ya Ruyigi, nyakubahwa urongoye ishirahamwe CRS ngaha mu Burundi, banyakubahwa muserukira ibihugu bisanzwe bidusahiriza muri uyu mugambi wo gufungurira abana ku mashure, banyakubahwa mwese muri ngaha kugira ngo simpave nihenda, umwe wese mu vyubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'inyigisho z'akanovera kandi zidakumira mu gihugu cacu c'u Burundi. Munkundire tubanze dushimira Imana mugira byose. Uyu munsi twe tunyotewe, yoyo yaduzigamye kadushikana kuno munsi twese turi bazima, mu ntumbero yo gutanguza icese umugambi bige bose uzorangurirwa ngaha mu ntara mu mashure shingiro angana 100. Reka ndabasabe mufashe iyo Mana tuyikomera amashi. Mushikiranganje mwadugije amashi, Imana nayo ayo mashi mwengarakanye. Cyane ni Imana gushimagizwa koko. Imyaka itari mike iraheze leta y'u Burundi itanguje umugambi wo gufungurira abana ku mashure, natwe umugambi tukaba twarawufunguyeko duharuye imyaka tumaze, murumva ko imyaka itari mike ndetse n'abantanguriye. Uwo mugambi aho urangurirwamwo biratuma ugwaruka goroherwa, rukiga runonokewe kandi rudahugumbwa, kuko ibitigiri by'abana baheba amashure biragabanuka, kuko biga atamwitwarariko w'inzara bafise kandi badashobora no gutakaza umwanya ngo baragiye gufungura muhira, kandi biragabanya n'amasanganya y'uruja n'uruza rw'abana batashe gufungura bakongera gasubira ku mashure. Nico gituma uwo mugambi ari wo gushigikirwa koko. Ivyo biranatuma abana biga bakamenya maze bakarangiza ibice bitandukanye by'amashure bafise umwimbu uhagije. Bisigura ko uwo mugambi wo gufungura abana ku mashure urafasha na leta y'u Burundi gutegura kazoza k'igihugu cacu, kuko ibifise abana bateguwe kandi bafungura neza, bakaba bafise n'amagara meza, ari nazo bashikana kw'irya hangiro ry'igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Mu Kirundi baramaze bati munda harara inzara hakavyuka inzigo. Sagaseseshwa rumuri, biraboneka ko abana bafungurirwa ku mashure bafise akanyamuneza kenshi atanzigo bafise ku mutima. Mu mahangiro ya leta yihaye biciye mu mugambi wo gufungurira abana ku mashure, nuko uwo mugambi wogaburira abanyeshure
ukoresheje ibifungurwa kama twirimira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turashima cyane ko akamo abarongoye ubushikiranganje bujejwe uwo mugambi n'abawushigikiye bagafashe nka nkama, maze uyu munsi ibifungurwa biriko birakoreshwa mu gufungurira abana ku mashure bikaba bigurirwa mu makoperative y'uburimyi ya hano mu gihugu c'u Burundi. Imfungurwa zitangwa ku bana biciye mu mugambi wo gufungurira abana ku mashure ni imfungurwa zirimwo vyankenerwa vyose vyubaka umubiri. Ivyo bigatuma abana bagira amagara meza, bagakura neza, gutyo bigatuma za ndwara zituruka gufungura nabi zigabanuka ndetse zikarandurwa burundu. Mu ndoto n'ihangiro ryacu twihaye ku mugambi twatanguje mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kw'icumi, umugambi twise malnutrition zero, n'umugambi twihaye yuko ata mwana w'umurundi yoba afise indwara ziturutse ku gufungura nabi. Aho rero nciye mboneraho no gutera kamo abari ngaha bose, abavyeyi, kugira ngo bitwararike imfungurwa bagaburira abana babo, haba ku mashure haba muhira, barabe ko ari imfungurwa zikwije bwa bwoko butatu. Kuri uyu munsi uri hejuru twagomba kugaragaza akanyamuneza dufise ndetse no gushima, dushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarumvise akamo leta idahengeshanya gutera abadusahiriza mu iterambere ko gushigikira umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Ico gihugu kikaba catanze imfashanyo nkuko mwagiye muravyumva ingana n'amahera imiliyoni 29 z'amadolari y'abanyamerika azofasha gufungurira abanyeshure bashika ku bihumbi 60 mu kiringo c'imyaka 3. Nkuko umushikiranganje yabivuze, ubushimye abayongeje. Turifuza ko uwo mugambi wobandanya toca uhagarara mu myaka 3. Murumva ko bisa n'umwana iyo ariko aronka ibere hanyuma umuvyeyi agaca arimukura mu kanwa ataratura umubiri canke atarahaga. Turifuza ko uwo mugambi wobandanya. Tukaba duteye akamo abene Burundi bose kugira ngo ntitubogoze ivyo bibondo byatanguye gufata iyo ntumbero yo gufungurirwa n'uwo mugambi, yuko twobifata mu ntoki bikaba iby'iwacu, ntiduhange amaso abagira neza gusa. Abana nabi wacu. Ese nk'ubu umuvyeyi wese yumva akabitahura, ku mwimbu yimbuye agatekerera umwana akajana ku ishure. Ivyo ni rwa rukundo ruturanga, rwa rukundo ruranga abarundi, gutyo bizofasha n'abana abavyeyi babo bafise amikoro make nabonyene baronkeko. Nakaryo keza rero ko kumenyesha abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ngaha muri bino birori ndetse n'abatari ngaha, nk'umuhetsi w'umugambi wo gufungurira abana ku mashure, ko dushimye cyane, dushimira ico gihugu cemeye gufata mu mugongo Leta y'u Burundi kibicishije ku mugambi bige bose. Ivyo rero biradutera intege nk'urongoye ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijeje iterambere, kandi biradutera intege nk'uri mu rwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika rujeje iterambere, ku mugambi twishinze kandi twiyemeje uvuga ngo twese turangana,
nusomezego bige bose byose biza arufatangane kuko atakarenganyo kabamwo twese tungana mu mategeko mu mashure kanatsinda bihera mu mashure. Inaco bituma rero kubera bamaze kubitahura kandi bakavyumva ko twese tungana, na cane cane murazi ko munda sumwigeme sumuhungu bose basonza kumwe. Nico gituma ibi byankenerwa byose biza gufasha bose bidacaguye. Nico gituma twagomba tubakomera amashi cyane mu kubereka akanyamuneza no kubashimira kuri uwo mugambi bashigikiye cyane. Uyu mugambi rero uje kuramira ugwaruka gwa hano mu ntara ya Ruyigi. Mu bikorwa bitegekanywa muri uwo mugambi hakaba harimo gufungurira abana, kubaka inyubako z'uburiro, iz'ubwiherero n'inyubakwa z'ubushinguro bw'ivyo bifungurwa, gukarihiriza ubwenge abarezi kubijanye n'intonde z'inyigisho ubushikiranganji bwamaze kwemeza, gukarihiriza ubwenge abayobozi b'amashure kubijanye n'uburongozi bwiza, gutanga ibikoresho kugwaruka ruri mu mashure afungurirwa, kwigisha abavyeyi b'abanyeshure ibijanye no kuziganya udufaranga, gutanga inyigisho zijanye n'isuku ry'umubiri, isuku ry'ibifungurwa n'iry'ikibanza bitandukanye bikoreshwa ku mashure hamwe n'ibindi bikorwa tutarinze kudondagura. Twagira rero dusabe abajeje intwaro, abavyeyi, abaregwa, abarezi gufata neza izo nyubako zihasanzwe n'izizokubakwa biciye muri uwo mugambi bige bose. Vyongeye turasabye abo bose tuvuze harimo n'inzego z'umutekano ko mwocungera neza izo mfungurwa zagenewe abana, kuko kwiba mwene izo mfungurwa ari uguhemuka. Hari haho iyo ngeso yagiye iribonekeza, aho abo biravye bogaburiye abana gasanga nibo bariko barabisahura. Ibyo bisa n'umuvyeyi yovuga ngo ariko agaburira abana, niko twagiye turabibona muri babakinyi ba Ninde. Umuvyeyi ariko atanga umuhwi agaca abona umwana aravye hirya agaca utamira, aho kuwuha uwo mwana ariko arafungurira. Ivyo rero tubisezerere kandi tubirandurane n'imizi. Bica intege ababijejwe, abadusahiriza, ndetse na twebwe nk'abahetsi ntibituremesha cyane, biraduca intege. Nico gituma dusabye dushimitse umwe wese abijisho, kandi turasabye n'abana badufashe mu kuturerekera. Ndashimiye n'abana bo kwishure riraho, bo bateye akamo bavuga yuko bafungura ubugari bakabukoza umufa, mugaye imboga zariwe n'abigisha. Murumva ko iyo ngendo atari nziza. Turasabye abajejwe ubutungane, umushikiranganji w'indero ari ngaha, ko bohana atakibabagwe uwo wese azokwagirwa n'ubwo busuma n'iyo ngendo igayitse, babafatire ibihano. Banyakubaha mwese batumire bahire. Mbere kurangiza rino jambo, nagomba gusubira gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kuri intererano bahaye Uburundi. Turashimiye cyane kandi shirahamwe mpuzamakungu Seresi ryo ririko rirashira mu ngiro umugambi bige bose, kandi turavye ikibanza sagaseseshwa rumuri nishirahamwe ribitunganya neza. Twagira tubashimire cyane ingene turi mu kibanza giteye igomwe, dushimira n'abigisha bo ngaha, abo bose bagize uruhara kugira ngo tube turi ahantu hateye igomwe nk'uku hakayangana. Ibi biratwereka ko n'ibifungurwa abana bafungura bimwe isuku rikwiye, kanatsinda naho bifungurirwa hari isuku, ndetse n'ababibafungurira bafise isuku. Ico rero ni ikintu cerekana amagara meza y'ibibondo, amagara meza y'abarezi, amagara meza ndetse yabura amatari, nawe nyine biranga isuku mu ntara yiwe. Nagira ndabashimire cyane ingene hano hantu hasukuye, mwikomera amashi cyane. Nagira nshimire uwo wese yakoze uko ashoboye, yitanze atiziganya kugira ngo uno munsi ukunde. Turashimiye abanyeshure bo ngaha ingene batwakirije igishika. Turashimiye abo bose bagiye baratamba, abavuzi b'ingoma, abo bose bashize imbere kino gikorwa, tutibagiye na musenyeri wa diocese ya Ruyigi. Turavye ibihe turimo vy'akarema, anakigoro kadasanzwe kubona yaje ngaha anye kudufata mu mugongo. Ibyo byose biraturemesha, bikatwereka ko n'Imana iri kumwe natwe kubera abakozi bayo bari ngaha. Mwese muri ngaha rero turabateye intege, nibatere bije imbere kugira ngo kino gikorwa gishike kwihangiro twihaye ryo kugaburira abana bose mu gihugu cacu. Nikora ayo majambo twagira turangirize ko ku mugaragaro tuguruza umugambi bige bose uzokorera ngaha mu ntara ya Ruyigi. Kandi tworangiza tutababwiye ko na fondation mugira neza yabazaniye agakemanyi guhera ku bana biga muri maternelle gushika mu wa kabiri, yabazaniye amasakoshi 300 yo gutwara mu dukoresho. Kubigeme nabo bamaze gushika mu bigero, twabazaniye n'udukoresho tumwe mukunda gukoresha ku kwezi gutashi. Ntitwabibagiye n'abahungu, ntitwabibagiye twazanye n'amata y'ifyufyu. Muzosabikanya mwese kubera uwo mugambi bige bose ntucagura, bose ushaka ko boroherwa. Mwava mwiyumvira muti none abana bo mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatandatu gushika mu mashure yisumbuye kubiki mutabahaye amasakoshi? Twari tubifise ku mutima, ariko murazi ko n'imvura hari gihigwa ntikwire hose, ariko ubundi munsi kagwaho n'ahandi. Twahereye ku bana bato kubera nibo ibikoresho vyabo bikarigwa gufatwa nabi bavyegeranye, kandi n'abana bato nibo ibikoresho bikarigwa kwibwa. Muratwihanganira rero namwe umunsi imvura yaguye izobashikira. Tukaba rero tubifurije kuroranirwa, niharambe inyigisho z'akanovera kandi zidakumira, niharambe gufashanya hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe, niharambe gufashanya kw'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashirahamwe akorera ngaha mu gihugu. Ntitworangiza kandi tudashimiye cyane n'amashirahamwe akorera ngaha mu gihugu azwi n'amategeko, tutibagiye
n'imigambwe izwi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho duhereye ku mugambwe CNDD-FDD utwara igihugu n'indi migambwe izwi mu mategeko. Murakoze cyane abaje kudushigikira mwese, Imana ibahezagire.